Mu Burundi, urunganwe rushasha rw'abakenyezi ruriko ruratera imbere, rujana impinduka mu buzima bw'abanyagihugu, bafashijwe n'imigambi y'abanyeshure mpuzamakungu nka Mandela Washington Fellowship, igisata kijejwe uburongozi bw'abashitsi mpuzamakungu. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bw'i Bujumbura bubicishije mu ishami rya Leta ya Amerika buratanga ivyo bita programme d'échange. Tuzana abanyamerika mu Burundi kandi tukarungika abarundi muri Amerika kugira ngo bige mu guhura n'iyindi mico itandukanye. Izo programme d'échange zitegurwa hisunzwe uko ibice vy'isi n'ivyicaro vy'ingene ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyifashe. Zifasha gushigikira ubutahurana hagati y'Uburundi na Amerika. For Burundi, we have the action programs promotes mutual understanding between Burundi and America. Zirashigikira indero y'ubuyobozi, indero yo gukura mu mwuga kugira ngo hubakwe urunani mu bice bitandukanye nka diplomasi, ubudandaji, ubuhinga n'ubumenyi hamwe n'ivyerekeye intwaro. Entrepreneurship, sciences and governance. Bariko barakuraho intambamye zose, batanguza ubudandaji, bagashigikira uburongozi bw'abanyagihugu kandi bagatuma haba ubuhinga bushasha buramba. Abo bakenyezi ntibariko bubaka kazoza kabo gusa, ahubwo bariko barandika kazoza gashasha ku Burundi. Uyu ni Irvine Murame, umudandaza, umurongozi n'umuhinduzi. Urugendo rwiwe rwatanguriye mu bijanye n'itumatumanako muri Yukon Burundi. Ubu niwe ahagarariye ishirahamwe Infinity Group rimaze guha akazi abarundi barenga 200. Iyo tuvuze Infinity Group, abenshi batahura ishirahamwe rirondera abakozi. Intumbero yacu si iyo gusa. Turi nk'uko novuga abahinga mu kubaka ubutunzi bw'abantu. On parle de capital aujourd'hui dans la gestion moderne des ressources humaines parce que tuvyita uko turavye gutera imbere kw'igisata kiraba abakozi kubera twatahuye ko umuntu ari wagize umutima w'amashirahamwe. Nico gituma dufasha amashirahamwe yo mu Burundi kubaka imigwi ikomeye kandi yitangira imbona kazoza y'ishirahamwe. Kandi tugafasha no gwaruka rufise impano gutora inzira ibereye. Irvine arongowe n'urukundo afitiye uburinganire bw'igitsina no guteza imbere urwaruka, ari mu bashinze ishirahamwe kazi interim mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu kubicisha mu migambi izana bishasha, afasha abigeme bakiri bato mu kuronka uburambe mu myuga no gutera imbere. Akazi kanje ka misi yose ni ukurondera abantu bafise ubushobozi, kubuza amashirahamwe n'abo bantu bafise impano navuze kare, no guteza imbere ingendo z'ubuyobozi bw'abakozi atari gusa gukora neza, ahubwo zifise ishusho y'ubuntu kandi zikwiranye n'ukuntu ishirahamwe rimwe na rimwe rimeze. Et qui sont adaptés dans chaque contexte à chaque entreprise cliente. Donc, moi je suis convaincue. Ndemeza yuko ugukura kwishirahamwe kuri mu gufata neza abakozi baryo no mu kwitwararika iterambere ryabo. Uko tubitaho niko twizigira kubona inyungu nziza ibivamo. Kandi shaka guhagarara ku ruhande rw'abo dusanzwe dukorana n'abakiriya banje nk'umuntu bafatanye urugendo kugira ngo ubutunzi dufise mu bakozi bakorera ishirahamwe buteze imbere cyane amashirahamwe mu kugwiza inyungu no mu kwerekana akazi nyene gakogwa neza. Soit fructifié au grand maximum et rapporte beaucoup plus de résultats et de performances. Espérance Amani, umurongozi afise intumbero y'iterambere. Imbere yuko yinjira muri Mandela Washington Fellowship, yaramaze gushinga ishirahamwe ryiwe rigamije gufasha abakenyezi n'abigeme batishoboye kugira ubwigenge mu by'ubutunzi. Mu Burundi ico nkoreramo cane ni ryerekeye amagara yo mu mutwe mu mashure no mu kibano, cane ku bana b'abakobwa bakiri bato n'abagore. Turaha abakobwa bakiri bato umwanya wo kuvuga kugira bakire, ku bafise ivyabababaje n'abagwaye akabonge n'ubwoba.
turabaronderera ababafasha muga ntibikwiye kuko akabonge kenshi kava ku bukene n'akahise nk'ingwana akarere kacu kaciyemo. Endless war that the region have been facing. So one of their imwe mu nzira zo kubafasha gukira ni mu kubashigikira mu kubaha ingufu mu byo bashoboye. Akarorero, hari ibyo bakora bakoresheje iminwe yabo bimwe bita artisanat. Birabafasha gukira iyo bari kumwe kuko bibatuma bavuga kandi bikabafasha kuronka kwigenga. Ivyo bakora biragurishwa bagashobora kuronka amafaranga yo kwibeshaho kandi bikabafasha kumenyana hagati yabo. Ubu nk'umukozi ajejwe gukoranya uburyo afise uruhara rukomeye mu kuzana iterambere riramye ririmwo bose. Ijwi ryiwe rirumvikana mu nama zifata ingingo mu kibano ndetse no muri kazoza k'igihugu. Biranafasha no guhuza no gufasha n'ahandi hose mbona bikenewe ko mfasha. Akarorero, hari abagore turiko turakorana ndiko ndafasha mu ikambi ry'impunzi ryo mu Buganda ryitwa na Kival, bakora amasakoshi ndabakorera igicapo hama bakazikora. Bibafasha kuguma biga mu mwanya bari mu ikambi no gushobora kwibeshaho mu mafaranga baronswa. To sustain their basic needs through the income that they get. Ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ikibazo gikomeye c'igiti c'amazi citwa Yasante cari cahungabanyije abatari bake. Ariko mu gihe bashi babibonamo ingorane, Gretta Iradukunda yabibonyemo amahirwe. Ndi umudandaji w'umurundikazi, umuyobozi wa Yasante Art House, ishirahamwe rikorera mu byo gukingira ibidukikije hamwe no mu mwuga ukoreshwa n'amaboko biciye mu gukoresha ibiterwa byo mu mazi tukabihinguriramwo ibisharizo hamwe no gukuza igisata cyo kwiteza imbere mu bakenyezi mu bijanye no kwigenda. Nk'umuyobozi mukuru wa Yasante Art House, Gretta ahindura ingorane z'ibidukikije mu nzira nshasha z'ubutunzi, akingira ibinyabuzima kandi atanga akazi ku bigeme b'abarundikazi bakiri bato. Hano dukorana n'abakenyezi b'abanyamyuga, benshi muri bo n'abakenyezi bataciye ku ntebe y'ishuri ariko bafise ubwo buhinga. Twarabazaniye inyigisho zo gukora neza imyuga, turanabazaniye inyigisho zifatiye mu budandaji. Ibyo byose ntibyoshobotse iyo hataba ubushigikirane hagati y'ibihugu biciye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi hamwe n'umwiyemezo wayo wo gutera intege abakenyezi b'indongozi mu kwihangira imirimo no guteza imbere ibikorwa by'abanyagihugu. Nkeneye gushimira n'umutima wanje wose ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ukaryo bampaye bakantora kagenda mu bandi. Kubw'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nashoboye gusaba kuja muri Mandela Washington Fellowship mu bihumbi 2024 kugira ngo nitabire inyigisho zijanye n'ubuyobozi mu by'ubudandaji no mu buryo bwo kwitunganiriza imigambi. Jewe nagize amahirwe yo kwitabira umugambi wa Mandela Washington Fellowship mu 2023. Cari igihe ciza cane aho namaze indwi zitandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugambi wangiriye akamaro gakomeye kukuntu ntwara no kumbona kazoza ya Infinity Group. Du leadership et ma vision même de Infinity Group. Muti gute? Mu buryo bwaho nasanze ko iyo tuvuga ibyo kuzana ivyiyumviro bishasha, innovation, abantu benshi bibwira ko ari ikintu kijanye n'ubuhinga bwa none. Ariko sinzi ko ari ibyo byonyine. Ivyiyumviro bishasha birimo n'ukuntu dutwara imigwi yacu n'ukuntu dukuza ingabirano zabo. Cane cane mu ishirahamwe nka Infinity Group ikorana n'abantu ku munsi ku munsi.
Ngarutse mu Burundi nashize inguvu cyane mu gushigikira iyo mico y'ishirahamwe mu kuyikomeza aho ijwi rya buri wese rihabwa agaciro. Kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanyigishije byinshi mu kuntu niyumvira no mu kuntu mbona ibintu. Nahuye n'abandi 24 bapfa mu bindi bihugu bitandukanye. Nararonse abarimu, nararonse impanuro nyinshi kandi nashoboye no kwiga muri Drake University riraba cyane ku bijyanye n'amagara yo mu mutwe, mental health. Byari iteka kuri jewe kubimenya kuko muri Amerika barateye imbere mu kubimenyesha no mu kubitunganya, bitandukanye cyane n'ino mu Burundi. Narize byinshi kandi byaramfashije kumenya ibintu by'ingirakamaro bizomfasha mu kuntu nobandanya hano mu Burundi. Akamaro uwo mugambi wagize kuri jewe ni ukuguruka mu mutwe, kumenya ibyo ahandi bakora hirya no hino, kubona ubundi buryo bwo kwiyumvira. Icyankoze ko cyane cyane kwari ukuntu mu bindi bihugu bashira imbere ubushakashatsi n'uburezi. Ibiri imbere ni byinshi kuko ndavye imigenderanire naronse ndabona ko ari akaryo keza kugira ngo ushikire imigambi yanje. Nk'uwikorera ku giti ciwe kandi nk'umwigeme ntivyoroshe kuronka ivyo umuntu akeneye. Kimwe mu bintu ndiko ndategura gukora ni ugukomeza iyo migenderanire nagize, kurondera uburyo burenze bwo mfise nko kuronka aho gukorera hanini haruta no kurondera gushika ku masoko mpuzamakungu. Narabonye ko bishoboka kugira iyindi migenderanire mu bindi bihugu. But also to do more researches and create partnerships in different countries. Icambere no gukomeza izo nyigisho navuze, ariko kandi no guteza imbere imigenderanire yo ngaha mu gihugu no hanze, haba mu bijanye no kwiga, mu bijanye no kungurana ivyiyumviro, ndetse no mu bijanye n'ibicuruzwa kuko tuguma mu gisata cyo kwikorera no mu by'ubudandaji, hamwe no mu bijanye no gutwara abandi montoha, igikorwa tumaze no gutangura. Ivyo bizotuma urwaruka rw'Abarundi ruronka ayo mahirwe yo kwigira ku bamaze kubironka. Umugambi wanje ukurikira ni ugushinga urubuga rwo gufashanya mu bijanye kwigisha abandi mu kubaherekeza, rugenewe urwaruka rw'abahinga mu byo kwitunganiriza imigambi n'ubucuruzi, cyane cyane nerekana akamaro ku bigeme n'abakenyezi. Iciyumviro ni ugushiraho urunani rukomeye nk'uko nabibonye muri Amerika, aho uwo wese cyane cyane abakenyezi b'abacuruzi bashobora kuronka aho bashigikirwa, baronkera impanuro kandi bakaronka n'ubundi bushobozi bukenewe kuko rimwe na rimwe n'ivyo bibura ubushobozi bwo gukomeza no gukuza amashirahamwe yabo. Abakenyezi b'abacuruzi bitabira programme d'échange muri Amerika bararonka amahirwe akomeye yo kwiga ku bijanye no kwitunganiriza imigambi muri Amerika no ku bayobozi b'ubudandaji. Bariga ukuntu bayobora ishirahamwe, ukuntu barishira ku rugero ruri hejuru. Uko barushiriza kwiga no gukura, iyo basubiye mu Burundi ntibakuza gusa amashirahamwe yabo mato ngo agere ku rugero rwisumbuye, ahubwo baba akarorero mu kubera umuco abandi bose bashaka kuba abacuruzi n'abahinga. Abandi babibona bakumva nabo bifuza kwigira ku bakenyezi bama bagize ayo mahirwe. Irvine, Espérance, Gretta, abakenyezi batatu bahuriye ku mugambi umwe: guteza imbere ikibano cabo, kurinda ibidukikije no guhindura ibivugwa ku bijanye ku bumwigeme w'umunyamigambi mu Burundi.